mu gihe umugwi CVR umaze indwi zitatu uri kurakorera mu ntara ya Muramvya, ivyashitsweko birateye agahinda n'umubabaro. Mu binogo rusangi 12 bimaze kuboneka, habonetsemwo ibisigarira vy'abantu bagera ku 1068. Ibirori vyo gusozera ibikorwa vy'uwo mugwi kuri uyu wa 24 Nyakanga umwaka wa 2021 mu ntara ya Muramvya, bikaba vyatangujwe n'igisabisho mpuzamadini, bikaba kandi vyari vyatewe iteka n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka, buramatari w'intara ya Muramvya, umuvugizi w'umugwiseni n'abandi banyacubahiro batandukanye. Inyuma y'amajambo hakaba habaye umugigo wo gukaraba. Buramatari w'intara ya Muramvya akaba asaba umugwiseveri kongera ikiringo ku matoza yimbitse no kugira ngo ibibanza vyose bihetugwe. Impande huko kwamira kure mwene ayo mabi, tuzoca dushika kwihangiro nyamukuru ryo gusabana ikigongwe no kurekuriranira, gutyo tubandaye twubakira Uburundi buzira indyane, Uburundi benshi bazoraba bagatangarira mu mateka yabwo. Nivyo turazi ko indwi zitatu ari umwanya muto, n'umwanya twavuga yuko udakwiye ngo kuri kose ku mabi yabaye nga mu ntara yacu ya Muramvya ngo ashobore kuja ahabona. Amabi yakozwe mu makomine yose agize ino ntara ya Muramvya uko ari 5. Ariko muri uwo mwanya muto umugwi CVR warugize iminsi ukorera nga mu ntara ya Muramvya, muraza kuvyumvira, ariko kandi muraza gutangara nimwumva nyakubahwa ambasaderi arongoye umugwi CVR ariko arabashikiriza icegeranyo ic'ivyo babonye, ivyo bashitseko mu bikorwa bamazemwo iminsi ayiwacu mu ntara ya Muramvya. Nsaba rero yuko hamwe bishoboka ko nyakubahwa murongoye umugwi CVR mwokongera ikiringo cyo gukorera ngaha muri ntara ya Muramvya, canke muzofata akandi kanya gakwiye mugaruke gukorera ngaha mu ntara ya Muramvya kugira ngo ukuri kose kw'ivyabaye muri kahise kuje ahabona. Mwijambo giwe yashikirije, Ambasaderi Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi wo kurondera ukuri no kurekureranira CVR yavuze ko ivyabaye bikwiye kuba kirazira, abana barutse ubu bakwiye kubaho neza, ibi ntibize bisubire, maze asaba abarundi bose ibintu bitatu. Ariko abantu ntibatawe mu binogo gusa, hari abatawe mu nzuzi, hari abatawe mu mashamba barebwa n'ibikoko. Imwaro tuvuye hari n'abaturiwe, Imwaro turi hari n'abaturiwe. Uko kuri rero niko dutinya, kandi uko kuri kudasohotse ntituzokira. Muzovyara abana, mukure musaze, mwiyumvire ko mubasize mu gihugu c'amata n'ubuki, ata gihugu mwabasizemo. Ukuri niko kubohora, ukuri niko kuzofasha urugwaruka kubaho mu mahoro gusumba twebwe mu minsi iza, mu myaka iri imbere turiko turasezera iyi si. Dusaba ibintu bitatu abarundi bifuza amahoro, bifuza ukuri kudufasha gushinga inkingi zo kunwanisha abarundi. Icambere ndabasavye ni iki: ntazogira umuntu numwe, yaba umuhutu canke umututsi canke umutwa, avuga ko CVR iri kwirazura kaboze. Uzokivuga canke ukikivuga amenye ko ariko arakomeretsa urya mupfakazi, irya mfuvyi, irya miryango yose yabuze. Ica kabiri tubasaba, abakoze ubwicanyi bakiriho, niba babishobora, niba bubaha Imana, niba bubaha ikiremwa ca zina muntu, naho bakoze ibidakogwa, kuko umuntu yaremwe n'Imana,
ese buke buke bogira intambwe nshasha bakiga gusaba ikigongwe igihugu baciye ku Mana imiryango yabuze. Ico turakigarukako kuko nta kintu kibi nk'umuntu abantu batandukanye bose bazi yishe asezereye isi adasavye ikigongwe Imana, adasavye ikigongwe igihugu, adasavye ikigongwe imiryango yabuze. Abasize izina ribi, abasize izina ribi mu muryango no mu gihugu. Ica gatatu dusaba imiryango yabuze, naho tuzi nabo ko bigoye, nabo tubasaba intambwe yo gurekurira ababakoreye ibibi. Hari ikibazo gica kiza ngo mbega worekurira utagusavye ikigongwe. Patiri yabisiguye neza, yavuze ati haji wakorewe ikibi niwe vyorohera gusumba gusaba ikigongwe, utanga ikigongwe. Uwakorewe ikibi niwe vyorohera gusumba gutanga ikigongwe, kuko uwakoze ikibi wewe arijijanye imitima ati ndabiherehe. Nsabe abubahwa bose bari ngaha bumve ko Burundi bukeneye amahoro, ubutungane, kubaha gusumba agateka kazina muntu. Hanyuma abavyeyi twifuza ko bavyara bagaheka bumve ko ata mahoro y'abahutu bonyene ashoboka, ata mahoro y'abatutsi bonyene ashoboka, ata mahoro y'abatwa bonyene ashoboka. Amahoro yonyene ashoboka naya bose rimwe, no kuvuga Barundi mu miryango itandukanye, mu bwoko dutandukanye dufise. Ibindi nukwihenda, kuko nabagize umugambi wo kwica mu rwimo rutandukanye twaciyemwo benshi uno munsi bararemerewe abakiriho. Dr Sabine Ntakarutimana, icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka, mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko inama nshingamateka ishigikiye ko umugwi severe ukora ibikorwa vyawo mu bwigenge bwose kugira ukuri kwikwiye kuboneke. Yongera atera kamo abagize uruhara mu mabi yakozwe mu Burundi ko bokwigaya bagasaba imbabazi. Inama nshingamateka ni urwego rushikiririzwamwo ivyiyumviro bitandukanye bigaharirwa ko ku neza y'abene gihugu. Turateye akamo rero umugwi severe kugira uzorangura ivyo utegerezwa kurangura, kugira ngo ufashe mu kumenyesha ukuri no kunywanisha abarundi bose. Iyo ni inzira izofasha mu gutsimbataza ubumwe n'amahoro mu Burundi. Inama nshingamateka irateye akamo kandi uwo wese yagize uruhara muri ayo mabi yakorewe abarundi ko yokwisuzuma. Nari nabivuze ndabigarukako, hariho abakiriho kandi noneho ababikurikirana ku munsi baragenda babishikiriza, akigaya maze akanasaba imbabazi abarundi bose, kuko ibi vyabaye gwaruka muri ngaha ntibikabe kugira mugire igihugu mukuriramwo, kugira mugire igihugu ejo namwe muzorongora atamarira kirimo. Ibirori vyo gusozera ibikorwa vyo mu CVR mu ntara ya Muramvya bikaba byarangijwe n'urugendo hepfo y'ibohero rya Muramvya ahatowe ibinogo rusangi bishika ku 9.